Слава военно-морскому флоту России! Ура! twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunze bahire mu dukurikirana mu mpande zine z'isi ikaze muri ano makuru aho tugiye kubabwira amakuru hariko avuga ku isi muri kano kanya. Muri ano makuru yacu turababwira amakuru y'intambara iriko irahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Urusiya, ndetse muri ano makuru nyene turababwira amakuru havugwa mu Burusiya, aho Uburusiya uno munsi baramutse buhimbaza umunsi mukuru udasanzwe wahariwe igisirikare kirwanira mu mazi, aho ibirori vyari vyitabwe na Perezida Vladimir Putin w'igihugu c'Urusiya. Muri ano makuru nyene turababwira amakuru avuga ku mugabane wa Buraya, ndetse turababwira n'amakuru havugwa muri Amerika no mu Bushinwa, ndetse bidukundiye umwanya dukundiye n'amakuru avugwa ku mugabane wa Afrika. Kaze ni muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze rero tubusabwira sabone abatarabikora canke subscribe hakoresha ururimi rw'icongereza kugira ngo muze murakurikirana amakuru n'ibiganiro vyizewe neza bica kuri channel yacu. Kaze muri ano makuru rero tugiye guhera ku ntambara iriko irahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Urusiya. Intambara rero zirabandanya mu karere ka Kherson, hariko harabera imigwano ikomeye cane gose hagati y'igisirikare c'Urusiya n'igisirikare ca Ukraine, aho igisirikare ca Ukraine kiriko kiragerageza uko gishoboye kose kugira ngo kigaruze kano karere ka Kherson. Tubutse ko ibindi bisagara byose byo mu karere ka Donbas region muri rusangi bigenzurwa n'abasirikare b'Uburusiya ba Perezida Vladimir Putin. Agace rero ka Kherson niko gace konyene kanyuma gasigaye muri kano karere kagenzurwa n'igisirikare c'Uburusiya ndetse n'igisirikare ca Ukraine, aho rero biboneka ko imigwano ikomeye cyane gose. Uravye ku masanamu twarose uno munsi abasirikare b'Uburusiya bariko barakwiragizwa ku bwinshi cyane gose muri kano karere, aho rero biboneka ko vyanka bikunda ko kano karere kagomba kugwa mu minwe y'igisirikare c'Uburusiya, kuko igisirikare c'Uburusiya casizemwo inguvu nyinshi cyane gose uganije no ku ruhande rwa Ukraine. Nubwo Ukraine nayo nyene iriko irahakwiragiza abasirikare kugira ngo igerageze kuraba yuko yogaruza kano karere, ariko biboneka rero ko amahigwe ari make cyane gose igisirikare ca Ukraine kuba cogaruza kano karere. Ibindi bitero rero byo biriko birahuza ivy'intambara ariko irahuza igihugu c'Urusiya n'igihugu ca Ukraine vyabereye mu karere ka Odessa. Ni nyuma y'umunsi umwe gusa Perezida Zelensky wa Ukraine havuye muri kano karere, aho yaragiye kuraba ko ibikorwa byo gutangura kushora ingano ku isoko mpuzamakungu vyotangura, ndetse aho bwatomwe bwari bwapakiye ingano, ariko no tukaba tutaramenya amakuru yo yemeza ko buno bwato bwapakiye ingano za Ukraine bwa bwararenganye kane kare, na cane cane ko iboneka ko amasosiyete menshi cyane yarasanzwe atora ingano mu gihugu ca Ukraine n'ubu yasekurungika amato. Amakuru twarose yavuga ngo amasosiyete menshi cyane afise amato yakura ingano mu gihugu ca Ukraine ngo yarasekurungika amato yayo kugutinya ko Uburusiya bwo kwisubirako maze ayo mato bukayaturiza amamisire, na cane cane ko ikiyaga ca Odessa ca Black Sea amato ashobora gucamo kigenzurwa n'ubu bikomeye cyane gose n'igisirikare c'Urusiya. N'ubwo igisirikare c'Urusiya cemeye ko kizorekura amato atwaye zino ngano akarengana, ariko rero nta wo kwizera ko igisirikare c'Urusiya kitokwisubira ko kigasambura amato kiyagiriza ko yobazanye ibigwanisho muri Ukraine. Rero abadandaza bafise amato ngo bakaba bagitinya kurekura amato yabo ko yogenda gutora zino ngano mu gihugu ca Ukraine. Turabandanya n'ano makuru yacu aho tugiye kubabwira ibindi bitero aho vyabereye ivyo no musi byakozwe n'igisirikare c'Uburusiya. Ibindi bitero kandi rero vyakozwe n'igisirikare c'Uburusiya ngo vyabaye mu karere ka Kharkiv, aho mu burengerazuba bw'akarere ka Kharkiv hatewe amamisire menshi cyane gose atewe n'ibimodokari n'ibiburende bitera amamisire vy'Uburusiya, ndetse aho bivugwa ko aho umuvugizi w'igisirikare c'Uburusiya amenyesheje ko ngo ateye zino misire ngo gusambura amadepo y'ibigwanisho ngo yanamaze kubakwa n'igisirikare ca Ukraine. Akamenyesheje ngo kuva indwi iheze ngo igisirikare c'Uburusiya kimaze gusambura ngo birindiro bishika 25 by'abasirikare ba Ukraine, ndetse akabamenyesha ko ngo modokari zitwa Hamsa zitera amaroketi agira kure cyane zaca igisirikare c'Urusiya Ukraine cyahawe n'igihugu ca Amerika, ngo hoba ngo Uburusiya bumaze guturiramo izishika zitanu zose. Bibutse ko rero igisirikare ca Ukraine cyahawe izishika ku 8. Rero ngurumva ko igisirikare ca Ukraine kiba gisebanye zino modokari zitatu zonyene ngo zitanu Uburusiya nkuko menyesha ko ngo ubwaho umaze kuziturira. Turabandanya n'ano makuru yacu.
tuve rero ku ntambara iri kurahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Urusiya dusimbire mu Burusiya. Uno musi rero Uburusiya bwaramutse buhimbaza ibirori bidasanzwe mu gihugu c'Uburusiya, ibirori vyitiriwe bisa ngo Navy Day canke vyitiriwe igisirikare kigwanira mu mazi, aho rero uno musi Perezida Vladimir Putin ubwiwe yarishikiye mu kiyaga ca St Petersburg ahabereye ino defile idasanzwe, aho hari amato ashika ku 43 y'intambara y'Uburusiya yari yitabiriye bino birori, aho ndetse ngo n'amato ashika kuri 4 y'amasabumarine yandi agendera musi y'amazi nayo yari yitabiriye bino birori. Muri aya mato akaba harimo n'amato asanzwe afise ubushobozi bwo gutera amamisire ya nucleaire, ndetse Perezida Vladimir Putin mu ijambo rirerire yavuze cyane akaba yavuze ko ngo muri iyi ndwi ngo amato afise ubushobozi bwo gutera ama hypersonic missile agiye guhabwa ama hypersonic missile, ndetse akaba yamenyesheje ko ngo izi hypersonic missile bagiye guhabwa ngo atakindi gihugu na kimwe cyo ku isi ikizifise, aho yavuze ngo zino hypersonic missile zigiye guhabwa igisirikare gihonera mu mazi c'Uburusiya ngo zifise ubushobozi bwo kugenda inshuro 9 ugereranijwe n'ijwi uko rigenda. Ngo rero izi nizo missile za mbere ku isi zinyaruka cyane muri kino gihe zihari, aho yashatse kubwira yavuze ngo abahanze igihugu c'Uburusiya ngo basi igihugu c'Uburusiya nibamenye ko igihugu c'Uburusiya gikomeye cyane ngo kandi gifise ubushobozi bwo kurinda ubutaka bwacu, ngo haba mu kirere ndetse ngo haba no mu mazi ngo haba no ku butaka, ngo igisirikare c'Uburusiya kiriteguye guhangana n'iterabwoba iryo ryose ngo ryokorerwa igihugu c'Uburusiya. Akaba yamenyesheje ko ngo igisirikare c'Uburusiya kigiye gukomezwa cyane gose kurusha uko cyari kimeze, ndetse akamenyesheje ko hagiye no kwigwaho ko igisirikare c'Uburusiya cyo kwingezwa uburyo gisanzwe gikoresha kugira ngo igisirikare c'Uburusiya gikomezwe cyane gose. Ibijanye n'intambara ariko irabuza igisirikare c'Uburusiya n'igisirikare ca Ukraine, Perezida Vladimir Putin ntiyabigarutse ko cyane, aho yavuze ngo ariko rero ngo Uburusiya bufise ubushobozi bwo gukora ibishoboka byose kugira ngo bukingire ubusugire bw'ubutaka bw'Uburusiya ndetse n'abanyagihugu b'Uburusiya muri rusange. Ngo bikorwa rero byo gukomeza igisirikare c'Uburusiya ngo birabandanya ngo kugira ngo abansi b'Uburusiya ngo bamenye ko igihugu c'Uburusiya gifise ubushobozi bwo gukurikirana uwo wese yifuza guteza umutekano muke ku butaka bw'Uburusiya ndetse ngo no ku mitungo y'Uburusiya ahiri hose ku isi. Ni mu ijambo rirerire Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yashikirije Abarusiya ndetse n'abakungu muri rusange, aho biboneka bino birori ko byari byitabiriwe n'abategetsi benshi cyane b'Uburusiya, ndetse bikaba byitabiriwe n'abategetsi bo mu nzego zitandukanye z'igisirikare, ndetse hari n'umukuru w'igisirikare ajejwe igisirikare kibonera mu mazi c'Uburusiya, aho ari we yatanguje bino birori maze ashikiriza ijambo Perezida Vladimir Putin, aho biboneka ko umutekano wiwe no musi wacungewe cyane gose haba mu mazi ndetse haba no mu kirere. Akaba ijambo nyamukuru yashikirije ahagaze muri bumwe mu bwato bw'intambara bugwanira mu mazi mu kino kiyaga ca St Petersburg kiri ngene ku mugwa hafi y'umugwa mukuru w'Uburusiya ahabere bino birori. Bino birori bikaba vyuguruwe uno musi nyene na Perezida Vladimir Putin, ariko rero bino birori bikaba bizobandanya bizomara indwi yose. Yibutse ko uwo musi wa mbere bitangura bino birori aba ari umusi wikonje mu gihugu c'Uburusiya. Abarusiya bose rero bavyifuza bakaba bemerewe kwitabira kurera bino birori. Rero bikaba biboneka ko n'abanyagihugu batari bake bari bitabiriwe bino birori, ariko rero kubera umutekano wa Perezida Vladimir Putin abantu bose bari bitabiriye bino birori babanje kubisaba imbere yuko bitabira bino birori, na cyane cyane ko barinda gusakwa bikomeye cyane gose kubera ukwikweka ko Perezida Vladimir Putin yohava yitwara cyane ko bivuga ku burengerazuba muri kino gihe bubonye akaryo bwo muhitana uno umutegetsi bwo mwikura. Rero aha ibirori niho uko niko ibirori byagenze. Ni murabe aya masanamu yuko ibirori byagenze, n'ubu ibirori bikibandanya ndetse bizomara indwi yose bikiri ko biraba hariya muri kiriya kiyaga St Petersburg mu Burusiya. Turabandanya n'ano makuru yacu tuvuye muri bino birori by'Uburusiya. Amakuru yacu rero nyene reka tubandanirize ku kiganiro umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu w'Uburusiya yatanze ku munsi w'ejo. Uyu ni Sergei Lavrov, aho yavuze ko ngo rero mu bihugu by'uburengerazuba ngo bitagetinze igihugu cy'Uburusiya, ngo ariko rero igihugu kizokurikiraho ngo ibihugu by'uburengerazuba bishaka gushira hasi ngo ni igihugu c'Ubushinwa. Ngo Ubushinwa rero ngo bukwiye kuba maso cyane gose muko ngo amakuru ya intelligence bafise igihugu cy'Uburusiya ngo igihugu gikurikira uburengerazuba bw'isi bushaka gusubiza hasi ngo ni igihugu c'Ubushinwa.
ngo ariko rero igihugu c'Uburusiya coco ngo nubwo babigerageza ngo ntibazobishobora. Ibi rero byavuzwe na n'uyu minisitiri w'imigenderanire n'andi makungu w'Uburusiya ahavuga ko ngo ibihugu byo kw'isi ngo byari bikwiye kuja hamwe ngo kwiyamiriza ngo agacinyizo bigirirwa n'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi. Ngo ibihugu by'uburengerazuba bw'isi ngo bishaka kuguma hari byo bidomina ku isi byonyene ngo bigenzure isi uko bishaka, ariko rero ngo ibintu byoshoboka ngo kuko ngo akurikije uko ngo umuryango mpuzamakungu ni washinzwe ndetse ngo n'amategeko bari bashinzwe ko ngo nuko igihugu cyose cyagomba kugira ubwigenge bungana n'ikindi ngo atari igihugu na kimwe ngo cishize hejuru y'ibindi ngo kuko ibihugu byose ku isi ndetse n'abatuye ku isi ngo bose bafise ijambo ngo ringana ngo ku bijanye n'imibereho y'isi. Ngo rero ngo igihugu ngo kubera kiba gifise ngo bigwanisho ngo canke igisirikare gikomeye ngo ntibica bigiha ububasha bwo kugendera ku bindi bihugu byose no kubisuzugura, ahubwo rero Amerika ndetse ngo n'ibindi bihugu ngo nk'Ubwongereza bari bakwiye kumvikana n'ibindi bihugu n'abatuye isi ngo maze rero ngo kubera isi ngo twese turayisangiye ngo nta mwana n'ikinono hari ku isi. Ngo rero ngo akaba yanamenyesheje ngo ibihugu nk'Uburusiya ngo biraboneka ko ngo kishoboye kubaho kidakoresheje ndetse ngo n'amahera y'Abanyamerika, aho yavuze idolari ry'Abanyamerika, aho yavuze ngo Abanyamerika ngo bitwaje kubera ngo idolari ry'Abanyamerika n'iryo rikora ku isi ngo haba mu guhanahana ibidandazwa ngo ariko biboneka ko ngo ubu ngo bishoboka ko isi hanahana ibidandazwa idakoresheje idolari ry'Abanyamerika. Aho yavuze ibihugu byinshi rero bitanguye kugerageza gukoresha ifaranga ryabyo bwite ngo bitarinze kuzerinze ku ifaranga ry'Abanyamerika, aho yatanze akarore ko ngo Ubushinwa nabwo buriko burabegerageza ngo ndetse Uburusiya bwo bwekaba bumaze kubishobora, ndetse akavuze ngo n'ibindi bihugu byinshi cyane gose bavugana n'igihugu cy'Uburusiya ngo bariko baragerageza gukoresha ifaranga ryabo cyane kurusha gukoresha ifaranga ry'Uburusiya. Ngo rero byotuma ngo haba balance hagati y'ibihugu bya Amerika n'ibindi bihugu bituye n'ibindi bihugu biri ku isi, kubera Amerika yitwaje ko ibihugu byose bikoresha ifaranga ryabyo bagufatiye ibihano bakakubuza gukoresha ifaranga rya Amerika mu butunzi buca buhita busenyuka. Ngo rero abatuye isi nabo bakwiye kubimenya ngo kugira ngo batangure kumenyera gukoresha amafaranga yabo kurusha gukoresha amafaranga y'Abanyamerika. Ibi byavuzwe n'umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu Sergei Lavrov w'Uburusiya. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tuve mu Burusiya rero dusimbire ku mugabane wa Buraya. Ku mugabane wa Buraya rero basanzwe bafise ubu ikibazo gikomeye cyane gose, ikibazo cyo kubura umuriro ndetse na gaze n'ibitoro, kubera Uburusiya uguma ubima ibitoro. Ubu tubibutse ko Uburusiya bwahagaritse gutanga ibitoro mu bihugu byinshi cyane gose by'Uburayi, ndetse n'ibitoro biriko biragenda bica kuri Nord Stream 1 bikaba ubu ari bice 20 byonyene kwijana, aho Uburusiya iyi societe nkuru y'Uburusiya itanga ibitoro mu Burayi Gazprom ivuga ko iriko ifise ikibazo cy'ubuhinga bw'ivyuma kuri ku amwe ya Nord Stream 1 aho ngo ya Mathieu ariko arasubirwamo. Ikitsigu rero ikindi gihugu rero cavuba cafatiwe ibihano cyo kudahabwa ibitoro ndetse na gaze y'Uburusiya n'igihugu ca Levitia. Iki gihugu rero kikaba cyongereye ku bindi bihugu byinshi Uburusiya bwari bwarafatiye ibihano. Inyuma yaho Uburusiya bumenyesheje ko busaba ko ibihugu byose by'Uburayi bishaka kuronka gaze n'ibitoro biva mu Burusiya ko byoza bishura mu mafaranga y'amarubo, maze ibihugu rero bimwe bikaba byaranse gukurikiza iyi ngingo, maze igihugu cy'Uburusiya gihita kwifatira ibihano byo kudatanga hagaze muri bino bihugu, ndetse ibihugu bikaba byaragiye ku rutonde rw'ibihugu by'abansi b'Uburusiya. Igihugu rero ca Levitia ashizwe ku rutonde rwa bino bihugu bitagombwa guhabwa gaze n'ibitoro byose. Tubutse ko ibihugu bimaze gufatirwa ibihano bitagihabwa gaze n'ibitoro by'Uburusiya n'igihugu ca Finland ndetse n'igihugu ca Denmark ndetse n'igihugu ca Netherland na Poland n'Ubugermani ndetse na Bulgaria. Ibihugu byose bikaba byarakuwe ku rutonde rw'ibihugu bihabwa gaze n'ibitoro by'Uburusiya ni societe nkuru itanga ibitoro n'umuyaga nkuba mu Burayi ya Gazprom. Ibihugu rero bikaba byagizwa ko byase kubahiriza amasezerano byaragiraniye n'Uburusiya. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tukiri muri kano karere rero igisirikare ca NATO kiguma ngo kigenzura ibikorwa by'igisirikare c'Uburusiya bikoresheje indege zigira patrouille mu kirere, aho rero ngo zino ndege zikora amasaha 28 kuri 28 nkuko bimenyesha n'abapilote bazitwara ngo ntibigera bahengeshanya ngo gucungera ivyo Uburusiya buriko burakora haba mu kirere ndetse haba no ku butaka, kugira ngo ibi babikora ngo kugira ngo bakingire umutekano w'ibihugu bigize umuryango wa NATO, ngo baraba ko igisirikare c'Uburusiya kitambuka imipaka ngo gitere mu bihugu bigize
umuryango wa NATO ngo birero aho bano basipilote batwara zino ndege zigira patrouille mu kirere bavuga ko ngo n'Uburusiya burabizi ko igisirikare ca NATO sinziriye kiri maso kiguma kigenzura ivyo Uburusiya buriko burakora ngo rero kandi ngo n'indege z'Uburusiya zigira patrouille ngo zirabona ko amaradare y'indege za NATO iyo ziri mu kirere zigira patrouille yamayakije umwanya wari wo wose. Turabandanya n'amakuru yacu. Amakuru yacu tuyabandanirize kubihejeje kuba ku kivuko ca Beirut. Igivuko ca Beirut gihejeje guturikira kubiturika bidasanzwe, aho rero ngo ibigega biri kuri kino kivuko ca Beirut byari bisanzwe bibika imbuto. Ikivuko ca Beirut kibitse imbuto amatoni n'amatoni, rero ibigega bikaba byasambutse ngo kubera ubushuhe bwinjiye muri bino bigega, bikaro habaye biturika byaturitse cyane ndetse bisenyukira muri kino kivuko. Aho biboneka rero ko ingendo zakorerwa kuri kino kivuko ndetse n'amato yagomba kuza kuri kino kivuko yahise ahagarikwa. Ibyo twibutse ko mu myaka 2 iheze kuri kino kivuko nyene haturikiye amato yararimwo ibintu byari bimeze ibitoro, agahitana abantu bashika ku 250 bahise bapfira kuri kino kivuko. Ibyabaye rero uno munsi bikaba bitaramenyekana abantu byahitanye, ariko rero n'ubu igiturika no bigega byasambutse ku rugero nini cyane gose, aho ibiturika byakwiragiye mu gihugu. Imyotsi ihita iruzura ikirere cyose ca Beirut, aho rero biboneka n'ubuko ingendo zo mu kino kirere zazahagaze bita kuko bino biturika byaturitse cyane gose, ndetse ubu ibikaba bimaze kumenyeshwa n'umushikiranganje ageze amahinguriro n'ubutaka, akabamenyesheje ko ngo woba ari ubushuhe bwinshi cyane gose bwari buri muri bino bigega bisanzwe bibikamo imbuto zarimo amatoni n'amatoni menshi cyane. Rero gose rero ubu bakaba bariko baragerageza kugenda kuraba ko hoba bashobora kurokora abantu boba baguye muri bino biturika bihejeje guturika mu kanya. Turabandanya n'amakuru yacu. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bw'Ubushinwa yamenyesheje ko igisirikare cy'Ubushinwa cyahawe ubushobozi bwo gushobora gukoresha amamisire ya hypersonic missile mu gihe Nancy Pelosi yohitamo kugendera igihugu cya Taiwan. Ubushinwa twibutse ko bwamenyesheje ko bushobora gukoresha ibishoboka byose kugira ngo buhagarike urugendo rwa Nancy Pelosi, umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika afise yateguye bwo kugenda muri kino gihugu cya Taiwan. Ubushinwa bukaba bwariyamirije n'urugendo ko budashaka ko urugendo rwoba mu gihugu cya Taiwan kuba ari agasomborotso kadasanzwe. Rero ngo Ubushinwa bukaba bwamenyeshejwe ko ngo bwofise amakuru yo mwibanga ko Nancy Pelosi ashobora kuza muri kino gihugu, ariko aherekejwe n'abasirikare benshi n'indege za gisirikare za Amerika. Rero Ubushinwa bukaba bwamenyesha ko bushobora gukoresha amamisire ya hypersonic missile mu gukorora izo ndege z'igisirikare mu gihe zovogera ubutaka bwa Taiwan. Ngo Ubushinwa bwo biharura ko coba ari gitero Amerika ikoze ku gihugu cy'Ubushinwa. Rero ngo bariteguye uburyo bwose kugira ngo bahangane n'ibyo byose byobangamira umutekano w'igihugu cy'Ubushinwa. Tubutse ko Dr. Nancy Pelosi umushikuru n'amashinga amateka ya Amerika imaze kumenyesha urugendo azogera mu kwezi kuza, aho azorugira, ndetse urugendo rukavuga ko azogendera mu gihugu cy'Ubuyapani, agendere no mu gihugu cya Korea y'Epfo, urugendo kandi ukazobandaniriza mu gihugu cya Singapore. Ariko rero kuri liste yatanzwe n'ibiro by'umushikira n'ibiro nako by'umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika ntiboneka ko igihugu cya Taiwan kiriko kuri no rutonde. Aho rero bamubajije Nancy Pelosi umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika yamenyesheje ko ngo igihugu ngo ibiro byiwe ngo byatanze amakuru yose ngo kubera ngo kubijanye n'umutekano. Rero ngo ibindi ngo batavuze ngo no kubera umutekano w'umukuru w'inama nshingamateka. Ngo si byiza rero ko byose babishira ahabona. Urumva rero igihugu cy'Ubushinwa ngo coco kiba gifise amakuru yuko Nancy Pelosi hazishobora kugendera muri kino gihugu, ariko tubutse ko abategetsi benshi b'Amerika biyamiriza ivyarana rugendo ko atarugira mu gihugu cya Taiwan, ko byohava bikwega injyane zikomeye hagati y'igihugu cy'Ubushinwa n'igihugu cya Amerika. Ndetse na President Biden ubwiwe ntiyemeranya na Nancy Pelosi, avuga ko kubwiwe runo rugendo rutoba, ndetse n'umukuru w'ibiro ibikuru bya gisirikare akaba amenyesha ko Leon Austin akaba amenyesha ko ngo runo rugendo ngo kwimvirwa ko rugahagarikwa kugira ngo nteruteze ingorane hagati ya bino bihugu bibiri. Tukiri nyene muri Amerika rero President Joe Biden wa Amerika yongeye kugwara
COVID-19 canke coronavirus inyuma y'iminsi 3 gusa yarahejeje gukira nyene uno mugera wa COVID-19 ariko rero ubu akaba yasubire gupimwa bikaba basubiye gusanga kandi ko yanduye uno mugera wa COVID-19 n'ubu rero aracari muri quarantaine aho yugaraniwe adashobora kugenda kubonana adashobora kugenda mu biro ndetse ngo abonane n'abandi bategetsi bafashanya mu gutwara igihugu ca Amerika akabamenyesheje ahari mu bwiherero bwiwiwe yamenyesheje ko ngo corona iracahari ngo kandi corona iracafise ububasha bwo kwica ngo rero abantu bakomeze kuyirinda kuko nawe nyene ngo yagiye yitandukanije n'abandi kugira ngo ntashobore kwanduza abandi naha rero duce turangiriza ano makuru mwakoze mwese abayakurikiranye mugire amakomantere ndetse na like na share kandi mushikare kubana natwe mu yandi makuru akurikira mwakoze Imana ibazigame shikare kubagira neza mu bijanye no mu wanyu ni aho mu makuru akurikira mugubwe neza.